ku munsi umuntu wese arakeneye grâce. Urakeneye ubuntu mu kazi ukora, urakeneye ubuntu mu rugo rwawe, urakeneye ubuntu. Iyo tuvuga ubuntu twumva ivy'Imana iduha twe tudashobora kwiha, vyaba ari imbabazi tuzakira kubw'ubuntu, ariko vyaba ari n'ubushobozi dukeneye mu buzima bwacu, mu byo duhanganye navyo. Hari abantu bafise ama responsabilité, hari abantu bakora ubuzi bugoye, hari abantu bafise abantu benshi babiteze. Mu bintu byose turimo turakeneye ubuntu budushoboza, kuko hatabayeho ubuntu budushoboza turagonga imoteri kandi tukononekarira mu byo dusanzwe turiko turakora, kuko habuze grâce. Iyo mvuze ubuntu ugomba rero kumva ubu bushobozi bw'Imana buza bukagushoboza muco usanzwe urimo, ukoroherwa n'ibintu bitoroshe, abantu bakakubona worohewe ariko bitoroshe, ariko kubera ubuntu bw'Imana bwagushoboje. Uno munsi muri kino gitondo ndashaka nitwasenga, uno munsi tuze gusenga twegera tuvuga ngo Mana ndaje kwakira ubuntu. Umwe wese akeneye ubuntu bw'Imana muri domaine zitandukanye, umwe na mugenzi wiwe, ariko ndashaka uno munsi ko tuza twavata Imana ndakiriye ubuntu bwawe bugiye kunshoboza muri ibi bintu ndiko ndacamwo, muri iyi saison y'ubuzima bwanje, muri iki kintu ndiko ndacamwo, muri iyi chapitre nshasha, muri iyi départ nshasha, muri iyi changement ije, muri uyu mugisha umpaye, muri ibi bihe ninjiyemo. Ndashaka ubuntu bwawe.